Nongere ndabaha ikaze mwe mwese mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ngaha muri ino mboneshakure mu kiganiro Reveriyano Ndikuriyo yahaye abamenyesha amakuru. Yarabajijwe ko hari ibiganiro yoba hagirana n'umunyamabanga mukuru wa FPR kugira bafashe amareta y'u Burundi n'u Rwanda gutora umuti kuvyo hatumvikana ko. Ndikuriyo yishuye ko hatazi ko umunyamabanga mukuru wa FPR afise inguvu nk'izo we afise mu Burundi. Ni inyishu irimwo ibintu bikomeye ingene Ndikuriyo yifashe ku bindi bibazo yabajijwe. Yavuze nk'uko ari we yoba aramuswa igihugu, mbere ntatinye kuvuguruza abajejwe amabanga ahambaye y'igihugu, mu gihe umukuru w'igisirikare yaheruka gutangaza ko Burundi bwakuye abasoda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndikuriyo yatangaje ko ariyo bari kandi ntaco yabeshemwo. Ndikuriyo yatangaje ko umupaka wa Gatumba wugawe kandi utazugururwa hatuguruwe iyindi mipaka dufitaniye n'u Rwanda. Yaba umukuru w'igihugu yaba umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu nta n'umwe yari bwavuge ico kintu. Ndikuriyo ntiyatinye gukekeza umushikiranganji wa leta ya Ndayishimiye mu kuvuga ko ata muntu n'umwe abangamiwe umutekano, mu gihe Arendikumana yatangaje imbere y'inama nkenguzamateka ko abangamiwe n'abasuma biba leta. Ku kibazo ca FOMI, Ndikuriyo yaravuguruje leta bimwe vyeruye ahinduka umuvugizi wa FOMI. Ndikuriyo yaranubahutse aragiriza amakosa leta ya Ndayishimiye ku bijanye n'ikena ry'ifumbire agenda yejeje FOMI, mu gihe Ndayishimiye aguma yizeza abarundi ko ubutare bugiye kuba inyishu y'ibibazo vy'ubutunzi. Ndikuriyo yabwiye abarundi ko n'imiburiburi bazoronka igitoro gikwiye muri 2029 amaze gushora amavoka azova ku biti CNDD FDD iriko iratera. Aya manyama mashasha ya Ndikuriyo avuye kuki? Ikiganiro Focode yatunganyije ku munsi w'Imana uheze caravugiwemwo amabanga menshi ajanye n'iri nyinyurana risa n'irisubiriye kuboneka mu butegetsi. Ubundi hari haciye umwaka n'igice Reveriyano Ndikuriyo ahisemwo guca bugufi. Umumenyeshamakuru ku rwego mpuzamakungu Hezidras Ndikumana yasiguye ko mu ntwaro ya CNDD FDD hatabaho kubahana, mu gihe usanga hariho abategetsi nk'abashikiranganji batinya kuvuga, hariho abandi bategetsi nka Ndikuriyo bavuga ibiciye mu mutwe vyose batiyumviriye ingaruka zavyo. Yanerekanye ingene n'ivyo bavuga bidategurwa nko mu bindi bihugu vyisoneye. Hezidras yavuze ko abamenyesha amakuru bakunda ukuntu Ndikuriyo umurondeye ata kibazo na kimwe atinya kuvuga ko uko avyumva. Muri ico kiganiro haravugiwe kandi ingene hari ikibazo kiri hagati ya Perezida Ndayishimiye n'abarongoye CNDD FDD kuva bamwankiye ko ahindura umukuru w'inama nshingamateka. Ndayishimiye ntiyashaka ko Daniel Geras Ndabirabe agaruka mu mabanga. Ndikuriyo n'izindi ndongozi zo hejuru zaravyanse. Cyakurikiye nuko Perezida Ndayishimiye nawe yaciye ashinga leta atabajije umugambwe. Ndayishimiye yitoreye abashikiranganji biwe bahuje intumbero. Akarorero ni akabatwara ubushikiranganji buhambaye cane nka bose bavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Marie Chantal Nijimbere azwi nk'umugenzi wa Ndayishimiye mu mugambwe bavuga ko batamuzi.
umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu General Leonidas Ndaruzaniye yari amaze imyaka 4 n'igice ari umuyobozi mwishikira wa Perezida Ndayishimiye hajejwe igipolisi. Ikindi gice c'umwaka yakimaze ari buramatari wa Ngozi kugira bikunde ko yitoza mu bushinga amateka. Umushikiranganji w'ubutungane yari mu nama nkuru y'ubucamanza isanzwe irongowe na Perezida Ndayishimiye azwi nk'umugenzi wa Ndayishimiye. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu Edouard Bizimana yari umuhanuzi w'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji hajejwe ikigega ca leta nawe nyene yari umuhanuzi w'umukuru w'igihugu. Iyo leta Reveriyano Ndikuriyo hayifata ko itavuye muri CNDD FDD abona ko hatanguvu hayifise ko, niyo mpamvu adatinya kuyivuguruza canke kuyikekeza. Ikindi giha inguvu Ndikuriyo n'ivyago ingabo z'Uburundi zaboneye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kubwiwe Ndayishimiye yarerekanye ko hatari umukuru w'ingabo abushitse. Kunyinyurana kwa Ndayishimiye na Ndikuriyo gufasha iki umunyagihugu? Iki ni kimwe mu bibazo vyabajijwe mu kiganiro ca Focode. Uwabajije yashatse kumenya ko nka hamwe Ndikuriyo yoshobora kwigizayo Ndayishimiye hari impinduka vyozanira Umurundi. Mu kiganiro haravuzwe ko Ndikuriyo na Ndayishimiye bashobora gupfa ibibanza n'ivyubahiro ariko ataho batandukaniye mu vyo bemera. Ku ntwaro y'umwe canke y'uwundi abarundi bazobandanya kunyuruzwa atacamira, ubutunzi bw'igihugu buzobandanya gusuhurwa, inyigisho z'urwango zizobandanya gutangwa mu gihugu, umwidegemvyo w'abarundi n'agateka kazina muntu bizoguma bibangamiwe, akajagari kazobandanya mu ntwaro. Ikindi cavuzwe nuko ivyo biri hagati ya Ndayishimiye na Ndikuriyo atari bishasha muri CNDD FDD. Indyane z'umukuru w'igihugu n'umukuru wa CNDD FDD zamaho kuri iyi ntwaro zarakomeye cane hagati ya Perezida Nkurunziza na Hussein Rajab muri 2005 gushikana 2007. Muri 2010 zarahatswe gukomera hagati ya Nkurunziza be na Colonel Jeremy Ngendakumana yatwara umugambwe. Muri 2020 naho Nkurunziza yarategetswe kwemera ko General Ndayishimiye yitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, mbere birangira Nkurunziza hapfuye mu buryo butangaje. Ukwezi kumwe imbere yuko hapfa Perezida Nkurunziza yatangaje icese ko umukuru wa CNDD FDD bakoranye neza hari Pascal Nyabenda gusa. Indyane z'abakuru zamaho muri CNDD FDD. Abajenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD nibo baca urubanza, hama amaherezo yazo nayo nyene arazwi. Umwe arapfungwa canke agahunga. Ndayishimiye yaraye agabishije abakozi bo mu ntare habuzi ko atazobandanya kwihanganira abakorera abami babiri. Ntiyavuze umwami wa kabiri bahanganye uwo ari we, ariko ntazomwihanganira. Nayo mu yandi makuru hirya y'ejo, Ambasaderi Heverine Butoyi aserukira Uburundi muri Zambia yaramenyesheje ko yagendeye abarundi bapfungiwe muri ico gihugu bagirizwa ko badafise ivyangombwa bikwiye bene ibindi vyaha. Heverine Butoyi avuga ko yaganiriye n'abategetsi ku bibazo vyabo Barundi, yongera aramenyesha abo bapfunzwe. Yavuze ko agiye kubandanya akurikirana ivyo bibazo. Mu majambo yiwe, Ambasaderi Butoyi yanditse ati: uno munsi naronse akaryo ko gushika kuri bene wacu bapfungiwe mu busho bwa Rusaka Centre Cimbokayira ku mvo z'uko babaye mu gihugu ca Zambia badafise ibisabwa n'amategeko.
n'abandi bapfungiwe izindi mvo zitandukanye. Ndashimira abayobozi kuko ingene banyakiriye bakanyorohereza, kabaye akaryo ko kuremesha abo bavukanyi, maze ndabemerera ko ibibazo byabo ngiye kubitambutsa imbere, gutyo batezuriwe, abaciriwe imanza bagatanga amande canke abahejeje umunyororo batahe mu gihugu i Burundi, abandi naho bararengutswa imbere y'intahe baburanishwe. Iki ni ikintu kitamenyerewe na gatoya mu buserukira Uburundi mu makungu. Kuri runo rubuga twari tumaze igihe dusaba ko abaserukira Uburundi mu makungu boza baribuka kurwanira abarundi bagorewe mu bihugu bitandukanye. Iki gikorwa Ambasaderi Verine Butoyi agikoze mu gihe twari tumaze iminsi turonka ubutumwa bw'abarundi bari muri Zambia batubwira ingene bariko barafatwa cane n'igipolisi muri ino minsi. Turakeje Ambasaderi Butoyi, bandanya gutya vyoba vyiza, yofasha benshi kandi yohindura ingendo y'abagenzi we bari mu bindi bihugu. Kumbure abarundi baba Zambia boza baraterera Ambasaderi ivyiyumviro vy'ingene yokora neza kino gikorwa co kubafasha. Nayo umushikiranganji Harendikumana arakwiye kwitwararika ikibazo c'umuvuduko wa internet mu Burundi. Imyidogo ni myinshi cane muri kino gisata, ubu bisigaye bitoroshe guhamagara umuntu ari mu Burundi, buri kanya biguma bicikagurika. Hari imyidogo idasanzwe ku bakoresha internet bakura muri Lumiteri, bo bavuga ingene bibwa bagura amabuke y'ukwezi mu minsi nk'itatu, bakabwirwa ko aheze, bigakenerwa ko barinda kongerako ayandi. Ivyo hari n'umukozi wa Lumiteri yaheruka kubicisha kuri runo rubuga. Iki gisata gisa nuko kitagira ugitwara, ubutegetsi ntibukingira abaguzi. Uburundi bwari bukwiye kugira urwego rw'igihugu rukurikirana amashirahamwe akora muri kino gisata, rukongera rugahana ayatubahiriza ivyo yemereye umuguzi. Yamara ingorane ikunze kuba ni amafaranga y'umurengera CNDD FDD yoba isaba bene aya mashirahamwe mu bihe bimwe bimwe nko mu matora, nayo akaca akora uko yishakiye mu kwisubiza ayo mahera yoba atangwa mu kinyegero. Ubwo umushikiranganji w'ikigega ca leta harafise umwanya ukwiye wo gukurikirana ibi vy'aya mashirahamwe. Birakwiye ko Harendikumana hatanga umuco kuri iyi myidogo y'abanyagihugu. Hari abariko barabaza impamvu Dr Harendikumana hariwe hajejwe ico gisata, kuko biyumvira ko gitwarwa mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru. Imbere yuko Harendikumana aba umushikiranganji, nivyo ico gisata catwarwa mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru. Ico gihe Leocadi Ndacayisaba yari ministre de la communication, de technologie, la information et des médias. Gabi Bugaga yamusubiriye, baramwatse igisata ca technologie de l'information. Harendikumana yagizwe ministre de finance, du budget et de l'économie numerique. Ubu niwe agaba ico gisata c'ubuhinga bwa none. Ndabashimiye inshuti banywanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, ico utegerezwa no gufyonda sabone ho tarafyonda ko ubu nyene, kugira ngo inkuru kumwe n'ibiganiro dushize ko uce ubona notification mu ba mbere.